ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ndamukirize mwene Suti Desire arakuramukije. Umpingure Mana mbigikoresho cawe. Umpingure Mana mbigikoresho cawe. Umpingure Mwami we, umpingure guhimbara, umpingure Mwami mbigikoresho cawe. Umpingure Mana mbigikoresho cawe. Yesu nashimwe. Nashimwe cyane. Bangahe bifuza kuba igikoresho ciza? Ego kwe. Tuvuze igikoresho ciza nuko abantu n'igikoresho bon. Oya ntitucite kibi. Mugabo kidatomoye. Si sawa? Mu Kirundi baca umugani ngo inkono y'igipfu yihengetse irahisha. Rumbi bayaramenetse. Mugabo yihengetse. Mugahari aho byojana, Imana idufashe. Niruke Manganizi Desire. Hanyuma ndafise intasho za bene data. Kuwa Mungu nagiye Nairobi. Hanyuma ibyanjanye byagenze neza, Imana yarabanye nanje, Yesu nashimwe. Nagarutse ejo. Mugabo hari ikintu ciza gishasha nize. Ningene Satani agenda aradutera ishanga. Bene data, ahari hose muzohore mwisengera. Hariho mwene data umwe, abarundi twari 12. Hariho mwene data umwe akijijwe neza kweli. Hageze ejo tondo tugiye gusubiza imfunguruzo z'ihoteli. Ni hoteli yisoneye kweli. Mugabo cavuga ngo hari amande y'amadolari 300 utegerezwa kuriha uko wanyohereye itabi mu cyumba. Na munyumvira urwo Satani yakomukanye. Ngo wanyohereye itabi mu cyumba. Ati jewe nakavuka nta tabi nigiranye. Bati no mu mashini irimo. Tuti basi ni mumubwire ya masaha iryo tabi ryo baryaranywereye. Ati ni kuwa Mungu isaha 6. Natwe isaha 6 nitwari bwashikeye. Nico cyadutunze. Uwo muntu baramuravye hanyuma baramusinyisha ayo mande kwazo yari. Mugabo yarabacitse agenda tarishe, baca bafata rero uwaciye aja mu cyumba uwo munsi. Basanga sinyatire nziza. Byanyigije yuko Satani agenda aradutera ibishanga. Imana idufashe rero. Turabe ijambo ry'Imana. Cete cya kabiri Paulo yandikiye Timoteyo. Cete cya kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, igice cya kabiri umurongo wa 21. Cete cya kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, umurongo wa 21. Havuga ngo umuntu niyiyeza. Cete cya kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, igice cya kabiri umurongo wa 21. Havuga ngo umuntu niyiyeza akitandukanya n'ivyo azoba igikoreshwa c'icubahiro cejejwe kigiriranye neco ikimazi catunganyirijwe igikorwa ciza cose. Twongere ko n'irindi nukugura ntiduteba. Nta majambo menshi bivugako. Igitabo ca kabiri c'abami igice c'8 uhere ku murongo wa 4. N'urupapuro rw'429. 429. Bami ba kabiri igice c'8 umurongo wa 4 havuga ngo kandi uwo mwanya umwami yariko arabonana na Gehazi wa musuku wa muntu w'Imana, amubaza ati enda mbarira ibintu bikomeye Elisa yakoze byose. Nuko akiriko ariganira umwami ingene yazuriye umwana, ako kanya nyamugore yazuriye umwana arashika.
atakambira umwami yitwarira urugo rwiwe n'itongo ryiwe. Gehazi aca aravuga ati mwami wanje nye n'ingoma, nguyu wa mugore navuga, nguyu na wa mwana wiwe Elisa yazura. Nuko umwami aca bibaza uwo mugore, nawe arabimudondera. Yesu nashimwe. Twavuze ikorasi ivuga ngo Imana impingure kugira ngo mbe igikoresho cyayo, kandi nabonye ko mwese mwifuza kuba ibikoresho by'Imana. Yesu nashimwe. Mugabo kuba igikoresho biroroshe, ariko ikigoye no kuba igikoresho cyiza cejejwe, kandi nibyo bigoye. Aha abaririmbyi ni ibikoresho by'Imana. Yesu ashimwe. Abasenzi ni ibikoresho by'Imana. Bamwe badukorera isuku ni ibikoresho by'Imana. Haleluya. Abakozi aba bose bari ngaho imbere ni ibikoresho by'Imana. Rero ikintu kigoye ni kimwe, ni kuba igikoresho cejejwe. Yesu nashimwe. Ubundi nk'iri shurwe uranganira habereye hano kweri, mugabo nk'ubu Yesu yohezagira hakaza irindi shurwe, bacavuga bati uhereye ubu iri turaryimuye tuzorishira muri saro hariya. Yesu ashimwe. Kugeza aho none si sawa, hagaca haza ibindi. Nibi navyo umuntu wese mu byo ariko arakora, aba bose bari aha bahoze ngaho, sibyo? None abantu baduga mubibona, ugira ni ikibazo, bakoresha ikibazo. Ya ni Imana. Gira mwene suti ni Imana. Kandi ukugororoka kwawe woye kwinjira ngo nzogororoka ninashika hariya, oya bigikoresho cejejwe nta kindi. Yesu ashimwe. Intebe bashaka kuyikura ngaha bakayitereka hajya, kandi n'amahoro. None intebe iratsitara, ariko kandi iri shurwe ko riraha, aka gasanduku muri aka kanya urazi ko hariya igihe kaba kirumara, si sawa? Mugabo bagashize hasi, none karatsitaye. Ngo je kubera iki ngo ntibatangumiza hajya, nanjye ngo batangumiza hajya, kandi nako ntikarira umusaya agasanduku. Yesu ashimwe. Bwaho umuririmbyi arira umusaya mugenzi. Bwira mwene suti umuririmbyi ameze uko si igikoresho cejeje. Urumva, ndashaka ngo tube ibikoresho byejejwe, bigiriranye n'ibyo ikimazi, byatunganyirijwe igikorwa cyiza cyose. Kuburirimba ntibisigura kuri igikoresho cejeje, ahubwo kuba igikoresho cejejwe ni uko nyine ubikora n'Imana ibishima. Haleluya. Aha turumvise umuntu yitwa Gehazi. Umwami yakeneye kumenya inkuru z'umukozi w'Imana yitwa Elisa. Barabaza mu gihugu bati none yumvise agahamagara ko kumenya ibya Elisa kabisa. Aca arabaza ati none ninde yotubwira ku muriri ibikomeye Elisa yakoze? Abantu bati urazi, hariho umukozi yagendana nawe. Mugabo Elisa mwibuke yuko kuva agiye gutora bya bintu by'agashimwe kwa Naamani, ibyo Elisa yanse, yaciye agwara iki? Imibembe. Mugabo babuze umuntu muzima bari bubaze ibyo Elisa yakoze. Ko habuze umuntu muzima bace baza kuzana umuntu agwaye iki? Arababwira ati mwami nyene ingoma, nukuri Elisa yarakoze ibintu bikomeye. Yarigezeho ati ikintu cyoco gikomeye, yarigeze kuzura umwana w'umugore, kandi uwo mwana nyene no kuvuka Elisa niwe yamubwiye ati Imana iguha abantu, uwo mwana asharavuka. Urumva ko yariko aravuga ibikomeye. Mugabo agwaye iki? Mugabo wa mugore ngo acarashika ati rega mwami nyene ingoma, wa mugore navuga n'uyu nyene, na wa mwana yazura n'uyu. Umwami acavuga ati wari kurabivuga uko tudafise ubizi agororotse. Ngo wa muntu uze yaciye agenda Elisa, wa mu Gehazi acaragenda, baca babibazane wa mugore. Haleluya. Imana yomha akaboneka abantu Imana ibibaza kwera. Bwira mwene suti ube ukwiye kubibaza.
Yesu ashimwe. Aho n'ahantu uvuga ibya Kristo mugabo uri kinyurana n'ibya Kristo, ugasanga wakoze ibikorwa by'Imana mugabo uri kinyurane n'ibya Kristo. Ari abantu barira barizwa na bene wabo ngaha. Ari umuntu abonye Yesu adufashe. Ari umuntu abonye umuntu yimutse avuye ngaha akaja ahandi aca ngo wewe Imana uri gitangaza, ngiye gukizwa neza, ngiye kuruhuka, kandi by'ukuri atigirishije. Ikibazo aho kiri atigirishije. Bene data, tuba umuti wa bene data, tuba inyishu ya bene data, twoye kuba ikibazo. Reka kuba igikoresho, ikirahuri cyamenetse, uravye nabi kiragukata, mugabo witonze urayacikana sha, witonze urayacikana. Yesu adufashe. Mugabo tuba igikoresho cejejwe kigiranye n'ikimazi cyatunganyirijwe igikorwa cyiza cyose. Ahombese amajambo Yesu abaheza. Mana nyaningabo, mu izina rya Yesu tugushimira neza kwawe, tukwinginze mwami ngo wakire amashimwe kwa twizeye umuntu wese ngo bigikoreshe ku rugenzo rwiwe. Mwami ico cyari gisanzwe, ariko igikomeye nuko ushoboza umuntu wese kugira ngo abigikoreshe cejejwe. Cyo tweza udushoboze kugira tuguhimbare, dusenge n'umwanya wose uri inyuma, urugabo bane n'abera, mu izina rya Yesu. Amen.